Hello ni Juife. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe etape indwi zikwereka yuko umukobwa yagukunze canke umukobwa agukunda. Kwa kundi uhura n'umukobwa bwa mbere hanyuma mukagenda muba abagenzi buke buke, hanyuma ugasanga ariko agenda kugaragariza ibi bimenyetso. Naho ugenda kugaragariza ibimenyetso uzomenye yuko uyu mukobwa agukunda kandi akwemera. Nanje muri iki kiganiro nimba uza kwemeranya nanje uze kunsigira aka like, hanyuma nimba uri mushasha ukore subscribe kugira ngo tubandanye duhanahana ivyiyumviro kubijanye cane n'urukundo n'ubuzima busanzwe. Ikaze. Ikimenyetso ca mbere kikwereka yuko umukobwa yagukunze ni ca gihe muhura n'umukobwa muhuriye ahantu irya mbere, ariko ukabona umukobwa aguma akuraba akugumizaho amaso, hanyuma we mwagenda guhuza amaso we akaca araba hasi akaca araba ku ruhande, mva ntabashaka yuko muhuza amaso. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko umukobwa hari ikintu muri we gituma yumva yoguma kuraba, hanyuma yashika mugahuza amaso akaca agira ibintu vy'amasoni, akagira udusoni. Rimwe haize akanya mwagumye murabana agatangura kumera nk'umuntu ariko aramwenyura, akamera nk'uko afise agasuriye ku maso ariko akabigirana isoni. Iki ni ikimenyetso ca mbere cerekana umukobwa mwahuye canke umukobwa mwahuriye ahantu ntaho muzinanye, ariko akora ibi bimenyetso vyerekana yuko hari ikintu muri we canke hari ukuntu yumva ashaka kuba iruhande yawe, hari ukuntu yumva ashaka yo kuganiriza. Mugabo ko yari umukobwa abura ingene atera intambwe ya mbere bakuvugishe, ahubwo ariko akwereka ibimenyetso yuko ari tayari, ariko akwereka yuko uwo mwegera ufise umwanya mwumvugana. Etape ya kabiri canke ikintu ca kabiri navuze ko tugenda intambwe ku yindi. Wowe uri umusore urateye intambwe hanyuma uramuvugishije, maze kumuvugisha umukobwa aca atangura kongera kugaragaza ikindi kimenyetso cerekana yuko yakwishimiye, yagukunze. Umukobwa uzobona afise amasoni, umukobwa uzobona mu kukwishura ikibazo mubajije umenga yahinduye ijwi, ugasanga ijwi hari ukuntu umenga riri soft, ukamenga ijwi riroroshe cyane. Rimwe ugasanga afise amasoni menshi gusumba, ugasanga ariko ariyajista, ugasanga umenga n'utuntu two turamurya mu bisanzwe kuramuvugisha, ukabona nyene umenga aragutinya gake gake muri we. Ni ikimenyetso ca kabiri cerekana yuko uyu mukobwa yagukunze, uyu mukobwa yumva gufitiye inyota ko mwamarana igihe kirekire. Reka tugende na etape ya gatatu. Ikimenyetso ca gatatu umukobwa mwamaze kuvugana, hama muratandukanye, muhanye nimero cyangwa sinzi uko mwabigenje, hanyuma ukabona atanguye kuza arakubaza gahunda zawe za buri munsi. Musuza kuba uri mu biki, wavyutse uri mu biki. Afite umukobwa ugasanga arakwitayeho cyane, ashaka kumenya buri kantu kamwe kose kakwerekeye, buri kantu kamwe kose wewe uza kuba urimo. Rimwe agashaka kumva yuko ushobora kumubwira ati nagiye hanaka najanye n'umuntu, basa agashaka kumenya yumve yuko muri kumwe n'umuntu. Ugasanga na blaga gutera n'inkora gutera, ariko gutera inkuru bakunda usanga uvuga ngo shango ngira ngo ko wari watinze kumvugisha ari kuvuga n'abantu bawe, ngira ngo ko utafitiye umwanya, hari abantu kugira umwanya, kuvuga ngo agutera blage mugabo ashaka kumenya ukuri kw'ibintu. Niki ni ikimenyetso ca gatatu cerekana wa mukobwa mwahura yuko agukunda, kwitwararitse kandi ashaka yuko uba umuntu wa hafi wiwe. Etape ikurikira, ikintu ca kane, umukobwa mwarahuye ariko muriko muragendana gake gake, ni umukobwa ashaka yuko umenyana n'abagenzi biwe vyihuse. Muri kumwe canke iyo muriko muravugana umubwira ati ndafise abagenzi banaka bipfuza kukubona, naho batabashaka kukubona mugabo ugasanga ubaguma yensista ngo banaka barashaka kukubona, kugira ngo abereke uwo musore w'igitangaza yarose, kugira ngo abereke uwo muntu wiwe yumva akunda. Ugasanga aguma kubwira ati banaka bimeze uku, aguma kubwira ndafise abagenzi, ndafise iki niki, bipfuza kukubona, uzoze tugende kubaraba canke tuzozanane. Iyi ni etape ya kane yerekana ko umukobwa ariko arakwereka yuko yagukunze canke agukunda, ashaka yuko abandi bantu babibona. Kimwe muri ibi bintu ni no mu gihe usanga uyu mukobwa aba ashaka yuko iyo muri kumwe canke iyo muriko muratemberana ko abantu bamubona muri kumwe. Hari umuntu usanga ari proud yawe ku buryo iyo muri kumwe muri babiri yumva atari aleza, akavuga ati Imana mpa amahirwe nkahura na banaka turi kumwe n'uyu musore, bakabona nanje yuko mfise ibogare imvugisha canke mfise umuntu
ameze fresh. Rero niki n'ikimenyetso cerekana yuko umukobwa akwemera, nuko aba ashaka yuko abagenzi biwe bakumenya vyihuse, timu yiwe yose ikakumenya, hanyuma akumva nyene yuko ari wewe w'agaciro. Natarakubwira ko agukunda mugabo ugasanga aba ashaka yuko umenyana n'abantu biwe. Etape ya gatanu rero yerekana ko umukobwa yagukunze, ni umukobwa adashaka ko umubona mu makosa, adashaka ko umubonana akadefu. Rimwe ugasanga umuranahuye yambaye impuzu atishimiye, akumva isi kiramwagiye kandi cagutse. Rimwe na rimwe iyo utamubonye ubwa mbere akagukwepa, akaja kwinyegeza canke akamera nk'uwifenta ahantu kugira ngo urengane, ntumubone agize gute, ntumubone yambaye nabi canke ntumubone imishatsi yiwe idakoze, ntumubone inzara zidasize. Ugasanga n'umukobwa aba ashaka yuko umubona buri munsi asa neza, buri munsi ari perfect. N'umukobwa aba ashaka yuko muhura atari mu manyanga canke atari mu makosa. Mu bisanzwe ntashaka yuko umufatira mu makosa, naho umufatira mu makosa canke naho mwohura atameze nk'uko avyifuza, aba afise insiguro nyinshi. Naho utabimubaza ko uza wumva ngo nari ngiye no muri salon, ngo urabona, canke ngo nari mu dukuruse twinshi, ngo nico gituma ubona ngo ndiko ndasuka kusha ngo aya makuruse kweri ngo bana ngo yashu yambiranye iki niki. Ariko ugasanga yaravuye no muhira mugabo kubera muhuye atangwe kurondera insiguro kugira ngo yumve basi kuza kuvyakira ukavyemera. Iki kimenyetso nikibona ku mukobwa, menya yuko uyu mukobwa akwemera, menya yuko uyu mukobwa agukunda. Ntashaka rero yuko umubona asa nabi canke atameze nk'uko avyipfuza. Etape ya gatandatu izokwereka yuko umukobwa yagukunze canke agukunda, n'umukobwa ashaka kumenya abagenzi bawe, agashaka kumenya abasista muvukana, abakuzine, abavyeyi bawe. Wewe naho utobamwereka mbwo ugasanga yarakoze ibishoboka vyose, abo bantu baramenyana, aranabibwira ati je ndi umugenzi umusore wanyu canke ndi umugenzi wa naka, yama bavuga ko muri abagenzi biwe. Ugasanga wewe warasa no kumumwereka abagenzi bawe, ariko wewe yabicishije mu nzira ziwe, baratinda baramenyana. Niwabona iki kimenyetso uzumenye yuko uyu mukobwa akwemera, uzumenye yuko uyu mukobwa agukunda, ahubwo ntarabikubwira gusa, nyamara umukobwa yaramaze kwishira hanze wese, yaramaze kubikugaragariza yuko uyu mukobwa hariyo ikintu agufise ko canke hari ukuntu akwiyumvira utandukanye n'abandi. Etape rero y'indwi izokwereka yuko umukobwa agukunda utabizi, n'umukobwa muba mutaravugana ivy'urukundo, muba muri abagenzi mugabo akagufuhira. Iki kintu abantu benshi ntaco baha agaciro. Ugasanga umukobwa nimukundana, ariko wamubwira yuko wahuye n'umukobwa wundi canke wamubwira yuko wagiye muri ibi nibi, ugasanga yafushe, ugasanga nyine yabishizemwo akantu uko kugushavurira. Ugasanga rimwe ariko arakubwira amajambo ukavuga ati none ukambwira aya majambo kandi je tudakundana nibiki. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko umukobwa agukunda. Ugasanga nyine umukobwa ariko aragushavurira ko kutanyandikira, ko kutanyitayeho, cyangwa ugasanga kweri iki wagiye muri ibi, kweri iki wagiye muri ibi na biriya. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko umukobwa agukunda kandi akwemera. Ngizi etape indwi zigenda ziraduga, umukobwa agenda arakwereka yuko agukunda buke buke, mwarahuye ijya mbere, none ariko agenda bikugaragariza. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, nimba wemeranyije nanje kwandikira muri commentaire usigiye na like. Je wumva ni Jif kuri Jif FG, murakoze cyane.